Turabaramukije abakunzi ba Ganawe TV, tuyongeye garuka nyene. Habaye umukobwa n'umuhungu barakunda, umuhungu akarihira umukobwa amahera y'ishure, byakabaye kera. Umukobwa aratsinda agira diplome, aratumira umuryango na wa muhungu aramutumira uko yari uwo mukunzi wafise yemeraga atakintu bahishanya. Atumiye umuryango harya nyene bariko baraza harya abarabatamika, umuhungu atarashika tije nyabona twakundanye n'umuhungu ankorera iciza ntari bwabone, anyereka vyose andihira amahera y'ishure ndiga, abona nigitsinda ari wandihira ambara agahuzu nashaka, arakangurira ari uturato, nta kintu nashaka atankoreraga. Baravuga ati umuhungu tafise umutima mwiza, uko mwabanye ivyo bihe vyose akagufasha ivyo bintu vyose. Umuhungu numva ni sawa, umva aranagize neza, atuye neza, afise n'umugisha. Byakabaye kera abantu barashika barabazimana, hari ukuntu yemera asanga ahageze aho batanga amakado ubushimwe ati abantu baratanga amakado baratanga. Hageze wa muhungu abantu bose bari baza ati tumuhungu yamufashije ibintu byose takamugezaho ati yo kadiza kubikaze. Umuhungu araza aramwegera umukobwa, aramwegera abantu barindiye manu uti iyo mani irarenze tivyo bintu tumuhungu tamufitiye kado nziza. Vyakabaye kera umuhungu akurayo umukate mu mufuko aramwiyereka ya mikate nyene ngaho yatanatanu nyene musanzwe mubonaho. Abantu batwengira rimwe ati yo nagahinda, woni wa muhungu yariko aratubwira ikado yiwe ari umukate wa sense. Ivyo bintu ni gute? Umukobwa arasebwa aramaramara, abantu baratwenga rimwe, umuhungu aguma yigumije ku mutima ko wene yarazi ariko nyene camuzanye ivyo yateguye. Abantu baratwenga, umukobwa nishavu afata ji ariko aranwa ayimumena mu maso. Umuhungu ati tinana kimwe kuba ukoreye kuvyo ubonye n'amaso, tikuba utabonye biri ndani umutima wanje cyangwa utabonye biri ndani mu mukate. Ati umukate ngaha ahari urufunguruzo rw'imodoka nziza, imodoka yitwa Range Rover, imodoka nziza. Ti mugabo urakoze kuba ukoreye kuvyo ubonye n'amaso, utakoze kuvyo umutima wawe n'urukundo twari dufitaniye. Ti nta kundi cesanga uyu umukobwa Imana yanteguriye atari wewe. Umuhungu abarigiriye, umukobwa nawe asigara maramara ati iyo menya nayo nikora, iyo menya nkakira ivyo mbonye, iyo menya nayo n'abazungu yarabananiye. Ariko umukobwa barabihombeyemo uko nyene ibintu vyose, yahomvye n'imodoka nziza, abantu barikanga, umuhungu yigira uko nyene. Sije nohera uwo umukobwa afate kuvyo yabonye atagize ibiri mutima wiwe. Murakoze kuba mwankurikiranye abakunzi ba Ganawe TV. Hama ujanye n'isobanuro y'aka kagani duriye muri comment. Murakoze nawe utaha. Hamwe nayaga Nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo